Ishirahamwe Rishoto umunsi itariki 10 kwezi kwa 10 umwaka wa 2025 riramutse ritanga iganiro ku bamesha makuru n'abanditsi bagomba tubamenyesha yuko mu Ishirahamwe Rishoto tobaje cyane kandi dutewe umutima uhagaze nihohoterwa yakimwa muntu gufata mu nyamaswa gupfungwa bidakwije amategeko ukwicwa ndetse bikokorwa abarundi bene wacu bari gukora mu bihugu vya Zambia, Tanzania na Malawi. Kandi Ishirahamwe Rishoto rirashinga cyane kandi ateye umutima uhagaze ni ihohoterwa ikorakorerwa kuboreza gufa gufatwa gukorerwa ibya furambi gufungirwa mu mazu bakoreramwo abigeme bene wacu n'abafasoni b'abarundi kazi bari gukora mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite. Mu Ishirahamwe Rishoto rimaze ibisi rikorera kwirikirana amabi yo kuboreza gufa kunyagata akazi na muntu ukwicwa ugufungirwa ubusa kw'abarundi bari hirya no hino mu bihugu bagiye kuronda mu buzi. Tugomba mu cegeranyo cya Rishoto tugomba tubereke ibihugu bimwe bimwe twashe gukoreramwo kuva mu kwezi kwa mbere gushika itariki kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 gushika itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 ukuntu ibihugu bagiye babona bakorerwa mabi atandukanye tugomba tudandagure. Mu cegeranyo cya Rishoto kitwereka gutya nukuvuga yuko amabi aturagishinga kandi twiyamirije akorerwa abarundi bari mu bihugu nadondaguye Malawi, Tanzania, Zambia, Oman na Arabia Saudite bafatwa mu nyamaswa barahohoterwa bamwe barapfunzwe bafungirwa ubusa nuba mu mafungwa abandi barezwe gufa baracugwa gufunda buhoro bagahamurwa n'umutima. Mu cegeranyo cya Rishoto mu gihugu ca Malawi ku bakozi abarundi bariyo cyane cyane muri kando hofije bita Zarenka turafise abarundi bahohotewe bashika babiri barishwe bane nabo barapfunzwe abo bishwe baramutari aba nabo bapfunzwe bacuruza mu butike. Mu Ishirahamwe Rishoto kandi twobotomeje mu gihugu ca Zambia mu cegeranyo cya Rishoto ni kuvuga yuko abarundi 13 barishwe abarundi 169 barapfunzwe bidahuye bitaje n'amategeko cyo twita arrestation arbitraire. Mu 19 barahohotewe baraboreje gufa. Abakora muri Zambia abakora ivyo vyaha abakorera abarundi n'inzego z'umutekano n'urwaruka n'inzego z'iperereza z'igihugu ca Zambia. Muri Oman no mu bihugu vya Arabia Saudite abarundi kazi bariko barahohoterwa cyane bacuba bafuna buhoro. Aho mu cegeranyo cya Rishoto abafasoni b'abarundi kazi 121 barakorewe ukubakugwa hohoterwa mu mazu bakorewamo bongera barakorewe bya furambi. Mu cegeranyo cya Rishoto ngire batwereka yuko abarundi kazi mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite 97 barafungiwe mu mazu bidaciye amategeko mu mazu basanze bakoreramwo mu busho utazwi utemewe n'amategeko kuvuga bafungirwa mu vyumba mu buzi bwa sugumwe mu mazu basanzwe mu mpamvu bakoreramwo n'abakoresha 12 abarundi kazi 12 abafasoni n'abarundi kazi bacu 12 mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite
barishwe kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'icumi. Ababikora ivyo abakorera abo mabi abarundikazi bacu mu bihugu vya Oman na Arabie Saoudite n'abakoresha babo. Tanzania mu vyegeranyo ca Lushoto kitwereka yuko abarundi 208 bahagaritswe bidaciye mu mategeko, bariko baratahuka mbere barakwa n'ivyabo bari bagarukanye bavuye iyo bavuye gukorera udufaranga. Abarundi 9 mu gihugu ca Tanzania barakorewe, barahohotewe, barabarekejwe kuvuga kore gufa. Mu gihugu ca Tanzania nyene abarundi 42 barafashwe mu nyamaswa ku mupaka Burundi na Tanzania ihana urubibe. Ababikora abo mabi aho nyangata kazina muntu ababikora abarundikazi ni inzego z'umutekano n'inzego zijejwe iperereza muri Tanzania. Muri ntumbero rero Lushoto itahura neza ukuntu abarundi bari gukora mu bihugu twadondaguye, bari bafatwa bufuna buhoro, bahohoterwa, bicwa, bapfunga ubusa, mu gihe abarundi bacu abarundi abene igihugu bavyo bihugu twavuze babe mu Burundi mu mahoro ntangere atamumanzi. Ica kabiri kandi Lushoto turiyamirije cane kandi twateye ivyatsi iyo ntumbero mbi igayitse yo kunyagata akazina muntu gufungira ubusa abarundi batandukanye bakabamenase muri ivyo bihugu. Kandi Lushoto irabaje cane kandi iratangaje cane n'agacerere no kwihorera no kuba sindabibazwa vy'abambasaderi b'abarundi barungiswe muri ivyo bihugu n'Uburundi guhagarara igihugu c'Uburundi mu gihe batariko barahagararira agateka kebe ka bene Burundi, bariko baricwa bacurwa ufuni na buhoro. Tuboneyeho gusaba rero inzego z'igihugu ca Zambia, Tanzania, Omani, Malawi, Arabie Saoudite gufata mu minwe ibi bintu bihonya atakazina muntu, ihohoterwa ry'akimwa muntu rikorerwa Abarundi bekorayo babacuruza n'abakora ibintu bitandukanye ndetse n'impunzi ziriyo, kugira bihagarare vuba na bwango mu ntumbero kubahiriza amategeko mpuzamakungu akinga agateka kazina muntu, cyane cyane Déclaration twita mu rurimi rw'Ifaransa Déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations Unies, kuko irategeka yuko abantu b'ibihugu byose mu byo uko amategeko akora ateza kwisungwa ibahirizwa ry'agateka kazina muntu n'uburenganzira n'ubwigenge. Lushoto kandi iboneyeho gusaba leta y'u Burundi gukurikirana cyane kandi ishiremo ingufu amasezerano igiranira n'abapartenere n'abafashanya mu guhanahana abakozi baja hanze ko ashirwa mu ngiro uko babisezeranye. Kandi mu gihe tubona yuko abarundi bagenda aha ibi mu bihugu amasezerano yabaye baguma bahohoterwa bafata mu nyamaswa, tugasaba leta y'u Burundi kuvugana n'ibihugu vyapfunza bene igihugu b'u Burundi kugira abarundi bafungiwe ari ahantu bari kugwe. Tugasaba kandi leta y'u Burundi gukurikirana abisha abarundi bene wacu bahanizwa amategeko kandi imiryango yabo ishobore kuronka indishakabaro n'ibiziga by'ababo. Turasabye leta y'u Burundi kuva mu gacerere igahaguruka igakora n'inzego mpuzamakungu, amashami mpuzamakungu aje agateka kazina muntu kugira ngo abarundi banyaje ivyabo twadondaguye babisubizwe, kugira ngo nabo uburenganzira bwabo bubahirizwe. Mu kurangiza Lushoto irasavye amashirahamwe adahanyizwa inyungu za politiki, cyane cyane agateka kazina muntu akorera mu Burundi, yo mu karere mpuzamakungu, ko hoba urunani kugira tugire icyo twokwita kampanye
iri hamwe kugira tugwane ivyo bintu biriko birakorerwa abarundi batandukanye mu bitandukanye bishoboye guhagarara kuko ari amabi adasanzwe akorerwa kirema muntu. Arico rero igiriyeko kandi imenyesha leta y'u Burundi yuko ibiriko birakorerwa abarundi hanze abambasadere baruse mu bihugu bakihorera hari amasezerano adasanzwe asinywe n'ibihugu bitandukanye. Dusaba yuko ubushikanganje bujejwe imigenderanire mu gihe mubonye hari ahantu basinye amasezerano ibihugu bikarenga abarundi bakorwa mabi amasezerano yofutwa burundu kuko naciye kwafashe Burundi n'abarundi atari ukubarenganya. Dusabye rero kandi ko mu gihe bigaragaye yuko hariho igihugu cyahotera abarundi ho haba umwiwenzo wihuta no kwicarana kuvyo bihugu kugira ngo mu gihe abantu babo bari mu gihugu batekanye nabo bashiraho methodology yuko nabo abarundi bacu bari hanze bubahiriza nkuko natwe bacu bubahirijwe kuko tamana n'ikinono.